urugendo rw'inama ijanye n'amahoro n'umutekano mu karere kibiyaga binini. Inama novuga ko ihambaye cyane ku bihugu byo muri aka karere bishika ibihugu 12. Rero kwara kugira ngo turabire hamwe aho amasezerano y'amahoro n'umutekano ageze mu ishirwa mu ngiro ryayo muri bihugu byo mu karere. Ubwa mbere rero icyo twagomba kwigira hamwe kwari kuraba aho tugejeje ishirwa mu ngiro y'ayo masezerano, tukaba twese twarabyishimiye. Turabona yuko amasezerano ariko araja mu ngiro, hanyuma kandi tukabona yuko n'imigambi ishyirahamwe mpuzamakungu byiyemeje kugira ngo amahoro n'umutekano bitsimbatare muri aka karere ije mu ngiro. Rero tukaba twese twaciye tugenda kandi dusubiye kwiyemeza ko ibihugu byose bishyira mu ngiro ayo masezerano. Ikigira kabiri bari kugira ngo turabire hamwe ingene ibiganiro biriko biragenda hagati y'ivyo bihugu byo mu karere mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano. Twese rero twarashimishijwe n'intambwe ivyo bihugu bigezeko. Ndavuga nti mbere n'ubwa mbere hoba habaye inama y'amahoro n'umutekano mu karere, ntubone ibihugu bishikurana. Kare haba impari kubera basanga abahungabanya umutekano muri ibihugu cya biriya hari ababishigikiye, ugasanga rero bariko barabivugira. Mugabo ubu twese twarahurije ku ciyumviro kimwe, twese tuba tuti ibihugu byose bigume bivugana ingene byocungera umutekano ku mbibe bihana. Cyane cyane rero muri ibyo biganiro bwa mbere twashimiye igihugu cya leta iharanira democratie ya Congo, kubera koko iravugana cyane n'ibihugu bahana urubibe, kandi niho mu bisanzwe twavuga ko ariho dufise impungenge kujyana n'amahoro n'umutekano kuko ari imigwi myinshi igwana. Rero barashimwe ingene leta iharanira demokarasi ya Congo n'umukuru w'igihugu ingene yitanga kugira ngo avugane n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo dufashanye twese mu kurwanya iyo migwi yitwaje ibigwanisho iri mu karere ka Republika iharanira demokarasi ya Congo mu buseruko. Ikindi twarabira hamwe kwari ingene dushira hamwe mu kurwanya iyo migwi mu bijanye no gukorana no gukorera hamwe mu by'umutekano no guhana inkozi z'ikibi igihe zifashwe. Ico naco twaracize gose, turavuga yuko iyo migwi dutegerezwa kwibuza amahoro ntigere ironka agahengwe muri ibi bihugu. Ni ukuvuga yuko igihugu kiba gifashe abo mu muguyu bagasanga bava mu kindi gihugu, yuko ari ukuzoca babashikiriza ico gihugu kibacire imanza ubutungane bukore. Ibyo rero twese turabinezerewe kuko twaciye tuvuga nuko ibihugu byose byoza birakorana bigwanya iyo migwi aho bihana bibe hose, ntagire n'umwe azoronka agahengwe mu gihugu na kimwe. Twese rero ivyo twaravyumvikanye ko. Hanyuma uretse n'ivyo rero twarabonye murazi yuko ahari ubukene hama hari ingorane. Ico gituma twaciye twiga n'ibijanye n'ingene ibihugu biriko birakorera hamwe mu bijanye n'iterambere. Aho rero twarashimye yuko hariho umugambi ukomeye cyane wo kubaka ibarabara ry'indarayi rizova i Tanzania rigaca i Burundi rikagenda no muri Republika iharanira demokarasi ya Congo. Murumva ko ari umugambi w'ibihugu bitatu byo muri aka karere. Hanyuma baranatubwira murazi ko hariho n'umugambi w'umuyagankuba wa Rusumo urimo Tanzania, Rwanda n'u Burundi. Hariho baratubwiye yuko hariho n'umugambi w'umuyagankuba hagati ya leta ya Congo, Republika ya Congo na Republika iharanira demokarasi ya Congo, ko bamaze kumvikana kujamwe bagacavuga bati abazokwifuza kujamwe nabo bajemwe. Igikomeye muri byose rero kwari uko dutsimbataza ingene dukorera hamwe kugira ngo iterambere ryo mu karere rigende neza. Ikindi twaciye twiga ni ikijanye n'ingene abakenyezi n'ugwaruka nabo bagira uruhara mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano n'iterambere. Ivyo rero twaravyishimiye navyo kuko ndetse abakenyezi bararose n'ijambo, barashikiriza ivyo biyumvira, baranasaba yuko ibihugu byo mu karere byo korera ku byo basavye byo korwa mu gihugu. Hanyuma mu guheraheza iyo nama twategerezwa kwiga
ibizokurikira duca dusanga Burundi barabwemereye ko aribwo bwotunganya inama nk'iyo mu mwaka wa 2023. Rero ubu duca tuja kugira ngo twitegure iyo nama kuko murumva ko ibihugu bitari bike dutegereza rero kuvyitegurira kuvyakira. Mugabo byatunezereje kubona bifuza ko vyobera mu Burundi kuko nivyo vyerekana yuko ibihugu vyo mu karere vyizeye umutekano, vyizeye akaroro k'ivyo Burundi buriko burakora. Rero hampande y'iyo nama nk'uko twama tubigira turabonana n'abandi bakuru b'ibihugu tugahanahana ivyumviro ku buzima bw'ibihugu vyacu twese. Rero narose akaryo ko kuganira n'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo kugira ngo duhanahane ivyumviro ku ngene ibihugu vyifashe, ndetse akaba yaboneyeho no guca asubira kwemeza yuko mu minsi izagiye kudutumira kuko ikiza ca coronavirus cari cabujije ko tugira urugendo hariya Afrika y'Epfo. Ubu kiriko kiragabanuka uburyo rero aho twavuze yuko tugenda kugira tubandanye dutsimbataza imigenderanire y'icyo gihugu no Burundi. Abandi nabo twabonanye nyene bagize ivyo bihugu kuko byose abakuru b'ibihugu hari haje abashikirwa 12 ahandi haraza abashikiranganji ba mbere. Murumva ko tuba turose akaya ko guhanahana ivyiyumviro tubwirana ingene umwe wese mu gihugu ciwe yifashe. Twese rero tukaba twajeje inama mu munezero kuko nta gihugu cashihana n'ikindi. Barakengurutse cyane intambwe Uganda n'u Rwanda bageze ko mu mwumvikano kubona baruguru ujya mupaka wa Gatuna. Barakenguruka ibiganiro Burundi n'u Rwanda biriko birakora kugira ngo amatati dufitaniye ahere. Mbere bakabace bashima kuko tuza dufise umugwi w'abahinga mu by'ubutungane uzuri mu Rwanda ubunyene bariko barakorera hamwe kugira turabe ingene bamandi batemagaza ubutegetsi boza bagashikirizwa ubutungane mu Burundi. Urumva ivyo vyose vyarerekanye ko ibihugu bitanguye gushira hamwe. Hanyuma rero twarabonanye umwanya ukwiye n'umukuru w'igihugu cya Republika iharanira democarasi ya Congo kugira ngo turabire hamwe ibiriko biba hagati y'imipaka dusangiye. Twese turabonera hamwe wa mugwi Rede Tabara uri gukorana n'ujya mugwi w'iterabwoba nyene wa ADF. Turabona yuko kubera babagwarije bivuye inyuma hariya mu buraruko bwa Kivu na Zaituri yuko bafise umugambi wo kumanuka ngaha muri Kivu y'Epfo no muri intara ya Tanganyika ya Republika iharanira demokarasi ya Congo. Rero tumaze kubibona yuko bariho kuko murazi yuko hafashwe n'uwo twovuga ko ariwe yashizeho ujya mu ADF yarafashwe afatirwa ngaho Ivyavuye ariko ashaka kujabuka mu Burundi. Vyerekana yuko hariho umugambi baba bafise wuko boshiraho umugwi w'iterabwo bukomeye ngaha muri akarere. Ducara turumvikana yuko tuva hasi turwanye twese turwanirize hamwe. Muri uwo mwihwezo twagize twaciye tubona yuko ubigikenewe ko twese tuvyumva kumwe utegerezwa iyo migwi yose kuyirwanya kandi twayirandurana n'imizi twese hamwe. Twaciye tuvuga yuko ubu inzego z'umutekano w'u Burundi n'inzego z'umutekano wa Congo baca baja hamwe bagire urwego rujejwe gutunganya neza ingene tuzogwanya uwo mugwi. Ubwo rwego rero ruce rutunganya igikorwa nyamukuru kigiye gukorwa. Rero ubu ico mwomenya nuko twarahejeje kuvyumvikana babahinga ne bagira baje hamwe dutangure kugwanya irya migwi twivuye inyuma kugira ntagira bazosubira kutwononera bari Congo kuko mu Burundi rusanzwe rutekanye. Ejo rero twarakinoganije neza cyane uburyo rero bagiye kuja ku kivi kurwanye iyo migwi izize guhungabanya mu Burundi. Ikiri twace turabira hamwe n'ivy'iterambere nyene. Murabona ko twajeje vyigwa vy'irya barabara ry'indarayi riva muri Tanzania gushika Igitega. Ubu rero twaravuze tuti tugire ivyigwa vyihuta vy'izova Igitega barabara ry'indarayi rizogenda Ivyavuye gushika Ikindu. Rero hariho inama izohuza Tanzania n'u Burundi na Republika iharanira demokarasi ya Congo. Iyo nama rero izobirimwo abashikiranganji bajejwe ico kibazo izobera i Dar es Salaam. Turavuga twese ko tuzoyitaba kandi twese tuvuga ko rumwe kugira tugire uwo mugambi uduteza imbere twese. Turongera turiga n'ibindi twokora kugira ngo
dushobore kugarukana kugira iterambere muri icyo gihugu cya Republika na Demokarasi ya Congo no mu Burundi dukoranye, kuko murabona n'ababanyi. Niho rero twabonye yuko na ca kiraro cy'i Buganda gifatanya Republika iharanira Demokarasi ya Congo no Burundi, kw'ico kiraro naco cyo kubakwa bidatevye. Tukaba twasanze mbere uwo mugambi twebwe ngaha mu Burundi twari tugejeje kure, tukaba tuzi yuko bizotuma tuza turahanahana ibidandazwa hagati ya kiriya gice ca Bukavu be no mu Burundi, bikazokoroha cane Ivyavuye, ndetse duca turabona yuko hariho n'umugambi wo kugira ikivuko ca Rumonge tukigire kinini gikomeye, kizoca gihura n'ikivuko ca Kavimvira ngaho ibuvira. Ivyo byose kabizotuma bidushobora guhanahana ibidandazwa neza cane. Rero twaciye naho nyene tuvuga yuko abashikiranganje biraba botangura kugenderanira uwo burimwe n'ubworozi wa Republika ya Demokarasi ya Congo amaze kuza mu Burundi. Twavuze ko abashikiranganje bose botangura kuza kuraba cane cane abo muri icyo gihugu nibo bifuza cyane kuza kuraba ingene Burundi turiko turakora mu iterambere, bakaba bashima cyane yuko Burundi bwakuwe ko ibihano. Ubu rero bose bakavuga bati tuzoguma dushigikiye Burundi kugira ngo dutangure kuronka kuronka agatererano gatuma natwe ku migambi kadusahiriza ku migambi y'iterambere ry'igihugu cyacu. Ivyo nivyo twakoze, kandi ku ruhara rwacu turabona yuko igikorwa cyatujanye koko cyavuyemo umwimbu ugira akamaro.